tulipeleka sample ya papai tukaipa jina Elizabeth Anne, miaka 26, female. Papai lile lilikuwa positive kwamba lina corona. Tumempoteza kiongozi wetu shupavu, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mheshimiwa Dr. John Pombe Joseph Magufuli. Ninajua hiyo ndio itakuwa sadaka yangu ya Watanzania, ili kusudi hata nikienda huko mbinguni siku moja Mungu atakaponihitaji akanichague kwamba wewe ulikuwa kiongozi mzuri. Unaweza ukawaongoza hata malaika polepole. Inawezekana kuelewa ni kugumu na inawezekana kutachukua muda, lakini baadaye siku moja watakumbuka. Jaji kiongozi, ninawaomba sana katika swala la Kiswahili tusione aibu. Mimi nilipoingia madarakani nikaanza kutoa hotuba zangu kwa Kiswahili, niliambiwa sijui Kiingereza. Ku itariki 17 ukwezi kwa gatatu umwaka wa 2024 abatanzania n'inshuti zabo bacitse inkokora bahejeje kumenya inkuru mbi yo kwitaba Imana kwa perezida w'ico gihugu yafatwa nk'umukiza ku Batanzania, John Pombe Magufuli. Mu myaka 5 yonyene yaramaze ku ntebe y'umukuru w'igihugu, yaramaze guhindura ibintu byinshi muri Tanzania gushika naho bamutazira bulldozer canke tingatinga. Muri ico kiringo yamaze ku butegetsi ntigeze akora urugendo na rumwe hanze ya Afrika. Amafaranga yose yakoresheje mu kubaka ibyari byararaniranye yavuye indani muri Tanzania nyene. Yeretse Afrika yose kwidakeneye kwa miteza amaboko abanyaburaya mu kubaka ibihugu vyabo. Yeretse OMS nabo bakorana ko babesha isi yose kubijanye na coronavirus. Magufuli n'abashakashatsi biwe b'Abatanzania bibajije ibibazo abantu benshi bibajije. Nimba dupimye papayi canke impene tugasanga navyo bifise umugira wa coronavirus, ubwo nta makenga arimo. Amakenga arimo cyane, niyo mpamvu uyu mugabo yahagurutse yamagana OMS n'amategeko yabo yo kugaranira abantu mu mazu ngo bakunde bicwe n'inzara. Vyasa na hatangije intambara ku muryango mpuzamakungu ujejwe amagara y'abantu ku isi OMS. Uru rugamba ntiyarusimbutse kubera ko ku itariki 17 z'ukwezi kwa gatatu umwaka wa 2021 leta ya Tanzania yatangaje ko Perezida Pombe Magufuli yajyamiye ukuboko kw'abagabo. John Pombe Magufuli yavutse ku itariki 29 Gitugutu umwaka wa 1959 muri district ya Chato mu ntara ya Geita. Aha ni mu buraruko bushira uburengero bw'igihugu ca Tanzania cahoze citwa Tanganyika. Yakuriye mu muryango Kenye, akazi kiwe kwa rukuragira inka, agashora n'amata rimwe na rimwe akagurisha n'amafi yaroba mu kiyaga ca Victoria, bigatuma aronka udufaranga dukeye. Mu mwaka wa 1967 yatanguye ishure ry'intango rya Chato. Aha yahavuye mu mwaka wa 1974 acabandanya amashuri yisumbuye kuri seminari ya Katoke yarahitwa Biharamulo. Yakomeje amashuri yewe ndetse abandanya kaminuza ya Dar es Salaam aho yakurikiranye ibijanye na shimi na matematike. Ibi vyigwa yarabibandanije muri master na doctora muri kaminuza ya Dar es Salaam gushika mu mwaka wa 2009. Mu mpera z'uwo mwaka yahawe impamyabushobozi y'ikirenga na kaminuza ya Dodoma kubera guteza imbere ubutunzi bw'igihugu. Mu rugendo rwe rw'akazi yarutanguriye ku ishuri ryisumbuye rya Sengerema aho yigisha ivyigwa vya shimi na matematike. Aha yahamaze imyaka 2 gusa kuko mu nyuma yahavuye ahabwa akazi mu ruganda rwa Nyanza Cooperative Union Limited. Urugendo rwe rwa politike rwatanguye mu mwaka wa 1995 aho yatorewe kuba umushinga amateka asubikira district ya Chato gushika mu mwaka wa 2000. Mu mwaka wa 2000 yongeye kwizegwa, yongera gutorerwa kuba umushinga amateka mbere acanagenwa kuba umushikiranganje w'inyubako. Magufuli yakomeje kwizegwa kugira mu mwaka wa 2015 aho yagenywe n'umugambwe yavamwo Chama cha Mapinduzi CCM kuba umukandida mu matora mukuru w'igihugu yarategekanijwe muri uwo mwaka nyene.
amatora yahavuye atsinda ababaye umukuru w'igihugu wa gatanu wa Repubulika ya Tanzania. Agishika ku butegetsi yazinze amaboko y'ishati aja kubikorwa. Yarahagurutse agwanya bagira biturire n'abanyontora amatungo y'igihugu. Yabujije himbazwa ry'iminsi mikuru imwe harimo n'umunsi mukuru wo kwibuka kwikukira kwa Tanzania. Yakunda kubabwira ati muja gutamba ngo twarikukiye gute Dar es Salaam yuzuye umwanda. Tubanze dukubura aho tuba naho dukorera hama tuzoyihimbaza mu nyuma ibintu bimeze neza. Yagabanije umushahara wiwe awugabura inshuro 4 bituma abo mukuru w'igihugu wa mbere muri Afrika hembwa amahera make. Yasubiyemwe amakontrakt ya Tanzania yarifitaniye n'amasosiyete acukura ubutare yabona ko harimo amanyanga. Yahaye gasopa abakozi ba leta bahembwa batakoze mu gusiba kubuzi canke gucererwa. Yabemereye ko atazobihanganira na gato. Yatanguye imigambi yagutse yo kubaka ahera kwibarabara ry'indarayi rihuza Tanzania n'ibindi bihugu bihana imbibe, kwagura amabarabara mu kubaka bimwe bita autoroute, gushiraho systeme nziza kandi zagutse zo kunguruza abantu mu gisagara ca Dar es Salaam. Yongereje umuyaga nkuma mu gihugu cose maze abatanzania bava mu mwijima bahoramo. Mu bijanye no kwiyunguruza nyene ntiyashimikiye ku mabarabara gusa no mu kirere yaragezeyo. Yavuguriye ikibuga c'indege ca Julius Nyerere International Airport. Yongera gusubiza mu kazi sosiyete y'indege y'igihugu Air Tanzania yari imaze imyaka myinshi iri mu bibazo by'amadeni n'uruhombo ruteye ubwoba kugeza aho basigarana indege imwe gusa. President Magufuli yavyifatiye mu ntoke maze Air Tanzania ibashasha kugeza aho no munsi isigara ari kompanyi nziza ikorera mu bice byinshi by'isi. Mu mwaka w'ibihumbi 2019 Magufuli yatanguje umugambi wo kubaka ikiraro kirekire muri Afrika mu ntumbero yo kugabanya amato akoreshwa muri kino kiyaga no korohereza ingenzi. Iki kiraro citiriwe Magufuli catwaye amamiliyoni amajana 3 y'amadolari y'amanyamerika. Cubakwa na sosiyete y'abashinwa China Railway Construction Corporation Limited. Hanyuma kikaba cuguruwe ku mugaragaro mu kwezi kw'icumi k'uyu mwaka. Mu nyigisho yakunda gutanga amajambo yose yayashikiriza mu rurimi rw'Igiswahili maze bamwe bagakunda kuvuga ngo ntazi Icongereza. Ninawaomba sana katika swala la Kiswahili tusione aibu. Mimi nilipoingia madarakani nikaanza kutoa hotuba zangu kwa Kiswahili. Niliambiwa sijui Kiingereza. Wala sikujali. Huyu hajui Kiingereza, kana kwamba kujua Kiingereza ndiyo maana yake kusoma. Yababwira ati intumbero yanje siyo gupromoting ururimi rw'Icongereza ahubwo nipfuza gushira imbere Igiswahili, ururimi rwa Nyerere baba wa taifa. Ati mbere nico Congereza muvuga ndakizi. Imyaka namaze muri Université de Dar es Salaam niga chimie na mathématique. Imyaka namaze nandika teze muri doctora. Mwibaza ko ivyo byose nabikora mu Gisukuma. Mu ntango z'umwaka w'ibihumbi 2019 ikiza coronavirus carateye isi yose bituma ibihugu bimwe no mu karere Tanzania iherereyemo bifata ingingo zo kugurana abantu, ndetse abo basanze bafise uwo mugera bakabashira mu kato, abandi bakababuza kwegerana canke kuramukanya, ivyo bise distanciation sociale. Ibibuga vy'indege byarafunzwe, amasengero arugagwa, amashure, amasoko, amazu y'ubuteramiro eka hose ahurira abantu benshi harafungwa. Muri Tanzania ibintu byari bitandukanye. Wamenga Tanzania iri mu yindi si yisangije. Magufuli yanse kwizera coronavirus. Twiyugaranire mu mazu ubutunzi bwacu bupfe. Reka basha nimureka abandi biyugarane bazoza kudusega ibyo kujya kandi tuzobibaha. Ku mugaragaro yeretse isiko coronavirus yari manipulation. Yagize ati twafashe ibipimo by'amapapayi, amafenesi, impene, inka, inyoni n'ibindi tubirungika muri laboratoire dusanga bigwaye corona. None ko twasanze amapapayi ari positive, dusanga impene ziri positive, byose tuvyugarane tubishire mu kato. Tulichukua sample za mbuzi,
tukachukua sample za kondoo, tukachukua sample za papai, tukachukua sample za oili ya gari na sample za vitu vingine mbalimbali, tukavipeleka pale kwenye maabara bila wao kujua, na tukazipa majina. Sample ya oili kwa mfano iliyotoka kwa gari tulilipa jina ya Jabiri Hamza mwenye miaka 30, male. Ile ilileta negative. Tulipopeleka sample ya fenesi ambalo tuiipa jina la Sara Samuel miaka 45, female, matokeo yake yalikuwa unconclusive. Tulipopeleka sample ya papai tukaipa jina Elizabeth Anne miaka 26, female, papai lile lilikuwa positive kwamba lina corona. Maji mle ndani zilizotolewa mle kwenye papai ni positive. Tulipeleka mu mpera z'ukwezi kwa kabiri umwaka wa 2011 Magufuli yatangiye kutaboneka ku mugaragaro. Ibihuha bitangira gukwiragira hose kuyo batameze neza. Mu gihe abatanzania bariko bibaza ibibazo vyinshi ku mutegetsi wabo bakunda cyane. Mu masaha y'umugoroba w'umunsi wa 17 Ntwarante umwaka wa 2017 kuri televiziyo ya Tanzania, Samia Suluhu Hassan yatangaje ko bahejeje kubura umukuru w'igihugu azize ingwara y'umutima. Urupfu rwe ntigwigeze ruvugwaho rumwe, ariko icyo bose bahurije ko nuko yari umugabo w'igitangaza mu gukunda igihugu ciwe. Yagenzera mu kirenge ca Mwalimu Julius Nyerere, baba wa taifa, pere de la nation, papa w'abatanzania. Yiyimye Rix ibintu biryoshe byo kugendera mu mamodoka zimvye, yanka gusesagura amatungo y'igihugu, gukora ingendo zidakenewe hanze ya Tanzania. Yiguze igihugu aho muronga abakuru b'ibihugu bagenzi biwe b'Abanyafrika bakuye kugenderamwo mu guteza imbere ibihugu byabo. Mwakoze cyane kubana nanje. Nizere ko muri no video mwahigiyemo byinshi. Magufurization nkuko benshi bakunda kubivuga itobera ishingiro ryo gukunda Afrika yacu, ibihugu byacu, tubikorere tutitaye ku nyungu bwite zacu.